Ndabaramukije nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro bica kuri radio Ijwi ry'Ugwaruka kuri mikro muri kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Kuri uyu wa gatandatu abagumyabanga bo muri komine ya Cibitoke bakoze ibikorwa rusangi vyo gutera ibiti bigera ku 4,500. Ivyo bikorwa rusangi bikaba vyatewe iteka n'umunyamabanga w'ibiro mu ntara yagutse ya Bujumbura. Tubamenyesha ko ivyo biti vyatewe kuva i Murambi gushika ku Ruhwa, bakaba bagendaniye ibarabara ryose. Ivyo biti bizofasha abenegihugu bakorera hafi y'ikaburimbo, ndetse umunyamabanga yizewe kurongora iyo komine ya Cibitoke ahamagarira abenegihugu kubungabunga ivyo biti, cane cane abakorera hafi yaho vyatewe. Mwese mucyubahiro cyo tugeze mbere kugeza abagumyabanga ramba abagumyabanga komera cyambere nagoma manzi ndabasabe niha amashi kwiteka ridasanzwe mu iteye ryo gutera ibiti. Banze dushimire mwebwe abagumyabanga ku bikorwa bidasanzwe mwazindukiyemwo, aho muzindutse mutera igiti kugira ngo ibitukikije bibandanye bimera neza. Tugeze mu bihe aho usanga umuyaga ugenda uraguruka ku buryo usanga ufise ingufu zidasanzwe bigaca bituma ibintu vyononekara. Rero no musi turabashimiye cyane ku bikorwa mukoze bidasanzwe, aho no musi duteye ibiti birenga 4,500 kuri ribarabara rya RN5 kuva i Murambi tukaba tugeje kuruwa aho tukaba tuhateye ibiti. Umunyamabanga w'ibiro mu ntara yagutse ya Bujumbura yashimangiye cyane mu guhamagarira abenegihugu kubungabunga ivyo biti. Umva kari gikorwa cyiteka cyane twikomera mushikira. Yabivuze nta byinshi nza gushikiriza, nabonye aho duhejeje guca hariho abantu bariko baravuga yuko ngico giti ndimuze mu kimbazi kandi kiri imbere y'inzu yiwe umuhanuzi wa Mustandard w'iterambere. Turi kumwe kandi na agronome, ari he agronome? Yego, na agronome turi kumwe nga mudufashe buryo umugambwe n'intwaro birakora. Rero iki gikorwa duhejeje gukora igize kibifana gusa ukurikirane ufise amahirwe ni kwibarabara sahanu hanyegeye kugira turabe igiti kitazoba kiriko kiragenda neza, igituma ico giti kiriko kibononekara kandi kiri imbere y'inzu yiwe. Rero nahanyu ho gukora igikorwa canyu bidasanzwe cyane kudufasha gukurikirana dufashanije n'abanyamabanga b'imigambwe ku mitumba, mumwe wese yabonye aho ibinogo yimvyeho aho biri aho biherereye, turabe byo kuri ku munsi yuko biko biragenda neza. Mu kurangiza twabamenyesha ko hatewe ibiti bigera ku 4,500. Mwibuke ko kandi ko ibiti bidufitiye akamaro kanini, bitanga akayaga keza, bigakingira amazu ashobora kuguruka biturutse ku muyaga mwinshi. Ibiti kandi biri mu bituma turonka imvura. Ewe Ijwi ry'Ugwaruka ntawe utokumviriza. Ndakunda cyane ibiganiro vya Wavrep Ijwi ry'Ugwaruka FM.